Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho mu ishamba rya Kibira hazindutse humvikana inkoho ziremereye ndetse n'amasase atari make. Benshi mu barundi baturiye iryo shamba rya Kibira bakaba bikeka ko ari abarwanyi baba bamaze gushika mu ishamba rya Kibira, aho bariko bararwana n'abasoda b'u Burundi ndetse na FDLR imaze igihe kinini ikorera imyimenyerezo ya gisirikare mu ishamba rya Kibira ifatikanije n'ingabo z'u Burundi mu ntumbero yo kwitegurira gutera igihugu c'u Rwanda, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubitangaza, akavuga ko agiye kwifatanya n'imirwi yitwaje ibigwanisho irwanya leta y'u Rwanda, aho yavuze ko agiye kubishiraho imbaraga nyinshi cyane kugeza bahinduye leta ya Kigali. Abarundi batandukanye ndetse na bamwe mu nzego z'umutekano ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi ziremeza ko ibintu bitoroshe na gatoya mu ishamba rya Kibira, aho imiduga itari mike itwaye abasoda ndetse n'imbonerakure n'abapolisi iriko iriyongera hafi n'ishamba rya Kibira. Benshi bakikeka ko ibara rishobora kuba ryaraguye muri iryo shamba rya Kibira, aho imiduga ya gisirikare itwaye ibiziga iriko irava muri iryo shamba rya Kibira. Abarundi bakaba bafise ubwoba bakibaza ko iyo ntambara ishobora no kwadukira mu banyagihugu. Ibi bikaba byatumye abatuye ku micungarara y'ishamba rya Kibira bose batangura kwimukira mu bice biri kure y'iryo shamba, bikeka ko umwanya ibara rishobora kugwa amaze ibintu bikajya ahantu habi cyane, aho benshi bikeka ko abarwanyi baba bari mu ishamba rya Kibira baba banaturutse no mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, nk'uko amakuru adushikira ava mu nzego z'umutekano abivuga. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira aho ibyo bintu biriko birava ndetse n'impamvu ikomeye cyane iyo ntambara yaba iriko iraba, aho benshi bemeza ko impamvu iyo ntambara yaba iriko iraba ari uko leta y'u Rwanda yanze ko leta y'u Burundi yagumya guha imyimenyerezo interahamwe zasize zihekuye u Rwanda zibarizwa mu mutwe wa FDLR. None iyo leta y'u Rwanda ikaba yohereje ingabo ziza kurwana nizo nterahamwe ziri mu ishamba rya Kibira. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi biteye ubwoba mutigeze mumenya. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'iyicwa ry'abarundi, aho abarundi batari bake bari kwicirwa hanze y'igihugu c'u Burundi, ariko bikaboneka ko leta y'u Burundi ataco iriko irakora kugira ngo ihagarike ibyo bintu, aho benshi bavuga ko iyi leta ya CNDD-FDD itareba umunyagihugu muto muto, ahubwo ireba inyungu z'akarwi gato cyane. Kuko birababaje kandi birateye isoni kubona abarundi bari mu bihugu bitandukanye bariko baricwa, ariko leta ikaguma mu gacerere ntigire n'ico ishikiriza. Ibyerekana neza ko ibi bintu birimwo igipfungu gikomeye cyane, kandi bikaza byerekana ko n'ubutegetsi bwabo bufisemwo uruhara rukomeye cyane. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira amajambo akomeye kandi adahumuriza yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yavuze amajambo ateye ubwoba kandi yashavuje abatari bake, bakabona ko byanze bikunze naho azi ko ariwe utwaye igihugu c'u Burundi, ariko nawe abona neza ko byamaze kumuta kuw'amazi. Ni menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe co busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ku makuru arabana n'umutekano aho mu Kibira byakomeye, amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru ibabaje, aho Zambia umurundi yitwa Niyo yakunze
Gustave yaraye agandaguwe bunyamaswa. Abarundi barabandanya kwicwa mu bihugu bagiye kuronderamwo ubuzima. I Lusaka muri Zambia havugwa urupfu rwa Niyoyankunze Gustave yaraye yishwe acumagujwe ibibugita mu kibanza yakoreramwo. Iyo abaye umurundi agira kane yishwe mu mezi 3 gusa aho i Lusaka muri Zambia. Zambia nico gihugu kigira kabiri abarundi bishwamo cane havuye Afrika y'Epfo. Umurundi aba i Lusaka yanditse ati Niyoyankunze Gustave yahora akorera i Lusaka aho bita kuri 15 mili yaraye agandaguwe. Abamwishe bamusanze aho akorera bamucumita imbugita gushika ahwereye. Ibi byose bishikiriza abarundi nta matohoza yigera akorwa kugira hamenyekane abakora ubwo bubisha. Ntitwaronse umwidondoro ukwiye w'umuhisi Gustave Niyoyankunze. Hari abariko barandika ko ava muri komine Byanda umutumba Nyakabenga agacimbiri Sebyanda mu ntara ya Bururi. Turahojeje umuryango w'umuhisi Gustave Niyoyankunze, Imana iwuhe ingufu muri bino bihe bitoroshe. Turifitikanije n'abarundi bene wacu baba muri Zambia mu mubabaro barimwo. Leta y'u Burundi irakwiye gukurikirana bino bibazo by'abarundi baguma bicwa mu mahanga. Ambasaderi Eveline Butoyi ari muri Zambia yahora agasaba amatohoza kuri bano bwicanyi buguma bwisubiriza ntibuhanwe kandi bikaboneka ko ari ibintu ubutegetsi bwa CNDD-FDD butigera buvugaho aho bigumira mu gacerere gakomeye cane. Benshi bakibaza ko ibi bintu byaba biriko biraba byabifitanye isano n'amatati ariko araba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho muzi neza ko mu myaka ishize imbonerakure zagiye zirungikwa hanze y'igihugu c'u Burundi. N'ubu ngubu hakaba hari nyinshi zarungitswe hanze y'igihugu c'u Burundi, intumbero zifise atayindi uretse guhekura Burundi, aho bagenda bica abahunze mu mwaka wa 2015 ndetse n'abarundi batandukanye berekana ko badashigikiye iyi leta iriho, ndetse bakerekana ko iyi leta iriko irakora amakosa akomeye cane. Abarundi bakaba bari guhura n'ingorane zikomeye cane, ariko bikaboneka ko leta ataco iriko irakora kugira ngo itabare abo barundi bari mu kaga, bari guhura n'ingorane zikomeye cane, mu gihe biboneka neza ko byose biriko biraba kose abantu nka bose barorera. Tuvuye kuri iyo nkuru y'umubabaro, amakuru yacu tabandanize ku byatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Neva, aho yavuze amajambo akomeye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi General Majoro Evariste Ndayishimiye abashikirije amajambo akomeye mu nama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD uri ku butegetsi mu Burundi. Tubwizanye ukuri, imbona kazoza y'igihugu cacu ntishobora kuzoja mu ngiro twebwe abayishira mu ngiro tutabanje guhinduka ngo tuyigire iyacu hanyuma tuyumvishe abo tujejwe. Agira ati hariho abarundi iyo bumvise imbona kazoza ya 2040-2060 umengo ni ikintu gikorotse, batabona neza ingene bogishira mu ngiro. Iyi mbona kazoza twabashikirije ni nk'urupapuro rw'inzira igana ryahangiro umugambwe CNDD-FDD yiha yo gushikana Uburundi ku gihugu cifashe, igihugu kigaba kigigaburira. Ni ryahangiro riri mu ruririmbo ndangakaranga mutima k'umugambwe CNDD-FDD. Dushaka igihugu abarundi bose batunganiwe bishira kandi bakizana mu gihugu cabo, batunga kandi bagatunganirwa n'ibyabo ndetse no mu babo. None ibyo turabishika ko burundu iyo nzira turimwo. Tubwizanye ukuri, iyi mbona kazoza y'igihugu cacu ntishobora kuzoja mu ngiro twebwe abayishira mu ngiro tutabanje guhinduka ngo tuyigire iyacu hanyuma tuyumvishe abo tujejwe. Ibyo byose ni byashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho nawe yavuze ko ibyo bavuze badashobora kubigeraho kuko n'ubundi indongozi zo ku rwego rwo hejuru arizo zica igihugu c'u Burundi, ariko nyine bikaza bishimangira ibimaze iminsi bivugwa n'abarundi batari bake babona ko leta ya CNDD-FDD ihenda abarundi ko nta ciza izabagezaho, kw'ibyo yababwiye byose atana kimwe ishira mu ngiro. Tuvuye kuri ibyo byatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, amakuru yacu tabandanirize ku nkuru nanone iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi inababaje, aho ishirahamwe Econet Lewo ryoba rigiye kugarwa. Ubutunzi bwaryo ntibwifashe neza habe na gato. Akababaro k'abakozi ba Econet Lewo, abakozi b'ishirahamwe ryo gutumatumanako Econet
Burundi bari mu kababaro kadasanzwe inyuma yo kubabwirwa giturumbuka ko bagiye gukatwa kugabanywa umushahara wabo bahora bahembwa kuko ubutunzi bw'ishirahamwe butifashe neza nk'uko biri mu makete abo bakozi bariko bategekwa gusinya bitegekanijwe ko bagiye gukatwa ibice 17% ku bahembwa amafaranga make naho abahembwa amafaranga menshi bagakatwa ibice 24%. Imvo itangwa n'umuyobozi mukuru nuko ubutunzi bw'ishirahamwe butera buja hasi cane. Abo bakozi babwiwe ko uwutemera gusinya ko bamukata ayo mafaranga aca yirukanwa burundu. Abo bakozi baratangazwa nuko umukoresha wabo yababwiye ko amafaranga azokatwa ku mushahara saleri mu gihe agace ka 95 k'itegeko ry'akazi uvuga ko hisunze kavuga ko mu bihe nk'ibyo ishirahamwe rishobora kugabanya bumwe mu burusho ryaha umukozi ariko atari kugabanya umushahara. Abo bakozi ba Econet rero bari mu mababaro udasanzwe ntibabona uko bagiye kubaho kuko n'udufaranga bari basanzwe bahembwa twahora tutabakwira. Bavuga ko ibyo byose biriko biva ku itunganywa ribi ry'ishirahamwe bitumwe n'umuyobozi mukuru Nepias Njaravaza yiha uburusho bw'umurengera. Basaba ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi kubagarukira ko kugira ngo iyo ngingo ihagarare kandi bihagarare byihuse kuko n'ubusanzwe agashahara baronkaga kari gace cane aho benshi bemeza ko n'ubundi ako gashahara ataco kari kishe atanico kari gacishije none bikaba biboneka neza ko nako kari gake kagiye kugabanywa. Tuvuye kuri iyo nkuru iri kuvugwa muri Econet, amakuru yacu tabandanirize Giheta aho hatowe ikiziga c'umugabo. Ikiziga c'umugabo caratowe kuri uyu wa kabiri mu gitondo ku mutumba Korane muri komine Giheta intara ya Gitega hagati mu Burundi. Urupfu rw'uwo mugabo rurimwo igipfungu. Abanyagihugu bibaza ko yoba yishwe byateguwe mu ntwaro ho havuga ko amatohoza yatanguwe. Ibibabaje nuko ikiziga c'uwo muhisi catowe aho kimanikishije umugozi kimanitse ku giti ku metero zishika 10 uvuye kwibarabara ry'igihugu nimero 2 hafi y'umugwa mukuru wa komine. Kubw'ababibonye uwo mugabo yari afise imyaka ishika 40. Jean Ndaboroheye umukuru w'umutumba Korane avuga ko munsi y'igiti catowe ko ico kiziga hari impuzu n'ibirato byaturiwe n'amacupa 2 y'inzoga zitemewe n'amategeko. Atomora ko uburyo umugabo yishwemwo butaramenyekana. Amatohoza atanguye kugira ngo hamenyekane ikishe uwo mugabo. Abanyagihugu bavuganye na SOS Media Burundi bavuga ko bwoba ari ubwicanyi bwateguwe neza cane. Babona ko uwo mugabo yoba yaciwe ahandi ikiziga ciwe kikazanwa kumanikwa muri ico kibanza kugira ngo berekane ko umengo yari yahuye. Ni ikiziga kigira gatatu gitowe mu ntara ya Gitega mu kiringo c'iminsi 16. Ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba aho benshi mu Barundi bavuga ko iyi leta ataho ishobora kubashikana. Tuvuye kuri ayo makuru, amakuru yacu tabandanize ku makuru arabana n'umutekano nk'uko twababwiye mu ntango z'aya makuru. Amakuru adushikira ntahumuriza kuko imiduga itari mike ihetse abasoda ndetse n'imbonerakure n'abapolisi iriko irinjira mu ishamba rya Kibira. Hakaba hamaze iminsi humvikana inkoho ziremereye ndetse n'amasase atari make. Benshi mu Barundi begereye ishamba rya Kibira bakaba bafise ubwoba bukomeye cane kubera ibiziga bitari bike biriko biratwarwa bisohowe muri iryo shamba kandi bikaboneka neza ko ari ibiziga by'abajejwe umutekano kuko biriko biratwarwa n'imiduga y'igisoda kandi bikaboneka neza ko abasoda bafise umubabaro ukomeye cane. Amwe mu makuru aturuka mu nzego z'umutekano akavuga ko abarwanyi bari mu ishamba rya Kibira babakomotse mu gihugu cy'u Rwanda aho bariko bararwana n'ingabo z'u Burundi ndetse n'interahamwe zimaze iminsi zihazanywe aho zazanywe na Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko agiye kuziha imyimenyerezo ya gisirikare amaze bagatera u Rwanda bagahindura ubutegetsi bwa Generali Majoro Paul Kagame. Ariko benshi bumvirije ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje bakavuga ko rwose ari ukwita kuri songoye ahubwo ko ubutegetsi bwiwe aribwo buzasambuka uko biboneka neza ko ari nabwo bufise ingorane nyinshi kandi bikaboneka neza ko
Perezida Evariste Ndayishimiye gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kumuta kuw'amazi, ariko bikaboneka ko ariko arakwegera igihugu c'u Burundi mu ntambara, kandi akaba ariko kwegera imiryango itari mike amarira adashira, kuko birababaje kubona ariko arashora abasirikare biwe ku bwinshi, bakaba bari kwicwa ku bwinshi, kandi bikanaboneka neza ko inzego z'umutekano zitakizeranye na gatoya, aho zimwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi ziriko zirakorana n'abitwaje ibigwanisho, harimwo na Red Tabara bashaka guhindura ubutegetsi bwa Gitega bakoresheje imbaraga, ariko abarundi batari bake baturiye ishamba rya Kibira bakaba bafise ubwoba, bamwe bakaba batanguye no kwimuka berekeza mu bice bitegereye iryo shamba, byose nyine bikaba byaturutse ku bwoba bw'ibiriko birabera mu iryo shamba rya Kibira. Amakuru adushikira akavuga ko abarwanyi batari bake bamaze gushika mu iryo shamba rya Kibira, kandi n'andi akaza yemeza ko hashobora kuba harimo n'abarwanyi ba General Godefroid Niyombare uri ku butaka bw'u Rwanda, aho amakuru adushikira adahumuriza avuga ko byanze bikunze abarundi bari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu c'u Burundi bavuga ko bagomba gukoresha imbaraga zose bafise kugira ngo batabare igihugu c'u Burundi, kuko babona neza ko cyamaze gushimutwa n'akarwi gato cane gakomoka mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD kwitwaje ubwoko. Ibi akaba ari ibintu bimaze guteza ikibazo gikomeye cane mu gihugu c'u Burundi, kugeza aho abarundi isinzi bamaze kwifatanya kugira ngo bakoreshe imbaraga zishoboka zose, harimwo imbaraga zo gukoresha umuheto, amaze bakoreho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Abanywanyi bacu amakuru yo abari kuvugwa ni menshi, ariko natwe icyo tuba tujejwe ni ukuyabatohoreza, amaze tukabatunganiriza tukabashikiriza mu idonido. Wowe ico busabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.